urazi rero ngenda bikwemereye cyane sivyo ariko urazi n'agashere nta kuntu basi no munsi twagira gute ariko basi tugira kanu gatoyi nawe cibibona kwanza sivyo kandi nyine cibibona nawe sivyo kandi gakomeye cyane cibibona amazi yose no muhanyuma nangorana sivyo bazi byose kurambura byose sivyo buryo umugabo atari ngaha hafi sivyo zo bigufasha byose gendo bikukura byose sivyo ariko mugabo urumva umbe hafi uno munsi kwanza ubona gute wowe nkorera gushaka yuko twaba turagumana akanya gatoya shina cyane problem banzurehe gatoya ndagutelefone mugabo arantelefone wowe wawe usanga yamenye aho turi ahubwo Yesu we yamenye aho turi Halo Sheri. Umeze neza? Ndashimana Sheri, nawe uramutse neza? Nanje ndashima. Sheri uraryamye? Ego naryamye, nawe nawe? Sheri ndaryamye, ntabwo kuryama n'icyuki, ntabwo bakabwira impande yanjye ndakubura. Bindira akazi kabanze gahere hama uzoze tuzobonane nanje urazi nyene ndagukumbuye. Sheri niyo mpamvu nanjye ndaze gucungana kukicara. Kandi urakoze cyane. Sheri bayire nawe kuzinzira sibyo? Merci Sheri. Ari neza. Nawe urota Imana. Ndakukunda Sheri cyane. Oya. Bizu. Sheri cyane. Bizu. Bye. Bye. Good night. Sheri. Numva atamahoro mfise. Ubwo byiza. Ngomba ntahe basi tuzoyaga uwundi munsi. Sinakubwiye umugabo wanje ko afise bamaneko. Aho usanga babimubariye. Nukuri kandi umbabarire. Ngomba ntahe basi tuzoyaga uwundi munsi. Sheri urazi rero nta kibazo na kimwe sivyo reka je nazanye imodoka ngaho urumva reka ndagute place urumva hama ndagutahane sivyo ibisigana gushira mu rugo bishike je nitahire uvyumva gute Mwiza wanje urakoze kwihangana kandi urakoze reka tugende Sheri imodoka nijyaye Sheri arabana niyo muduga naguze rasi Nishashi nishashi kare gamsa mayera Sheri shamayera Bebasha Mana yo nkasanga nyambara ari muhira Karo nka telefone Bazi ivyo kuguze nkako vyabihetse Karo nka musaza wanje Bazi ko yafashiriza umwana Cyo ndakizi neza Ariko ndazi Imana irabikora kweri
kumba ati turaho twaranse kweri gusa reka mfe kugira ndabe ko nzoronka n'ikiro c'ifu kweri. Twaranse rwose narinzi ko tunahoze ndabe ko noduteka no mu duharage none turarura kandi dutonore ndabe ko twoca kakazuba nzodusekuza ndadubugari. Karibu Ego. Amahoro neza. Mahoro cyane. Mahoro. Ni sawa? Ego. Nawe wari waraduhebye kweri. Mutukoko nyene cyane y'impeshi ntuyibona. Impeshi nyene atuma abantu mengo turankana kandi tutankana. Ni hatari n'ukuri. Sha impeshi y'ubu nyene mbona umengo ni hatari nyene. Mwe bashe nzanyura mutama wawe ni hari. Urandera mutama nyene ni hari reka ndamuguhamagarira. Ego mumpamagarire uzobukoze n'ukuri. Ego reka ndamuguhamagarire hama buricara ngaho ngaka gatebe. Ego nshuti yanje. Magise. Sawa. Amahoro neza. Ni mpore? Nashe namahoro turashima. Ego. Nawe ni sawa. Turashima. Ego. Karibu rero. Bakana gatebe ntimwaheruka kutugendera. Kwicaro nk'ivyo bishasha. Niye basha gutahura ukunda gutembera. Genzwa n'amaki kweri. Nukuri n'amahoro. Genzwa n'amahoro. Aho ubona nanje gutira aga telefone kugira telefone musaza wanje. Numvirize ko ari ikintu yofasha. Mama Gisele yogufasha wagize ingorane nyabaki n'ababanyi ntitubimenye. Oya si kibazo kinini nya cyane. Arana wa muhungu wanje ko yatoye ca kibazo kimuha uburenganzira bwo kuja kwiga kuri universite. None mutama wanje ngo agomba guze yanka. Ariko ngoma ndamubwira musaza wanje ko ndabe ko ari cyo yofasha akafashiriza ujya mwana wanje. Ego cyane cyane. Akorisha inka. Kandi sha Gisele yabimbwiye ko kijya kibazo yagitoye. Amaga telefone ndakonda gafise. Bikanda karabe. Uca umurondera kandi umubipe urazi kino mu Kirundi bigoye. Mukuru uzofashije cyane cyane. Mbese nijoro ndazi ko naguze amayinite wiba. Kandi arabe ko hariyo nayo kubipa. Mu bipe ndazasha gutelefona umbwira utwo nimero. Gusa rero mama Gisele ahantu ujya nta mareza hari ngo tuhagarare hajya niho mumvikana n'umuntu reka amarezo y'inaragoye. Kwizana nanye nimero ndazirose. Nayisona kibiriti. Sina kibiriti handaza kurondera. Abona waragize n'imigisha. Nubwo ibintu byino munsi bigoye mama Gisele. Nagateka kwe. Nukuri. Hajya naramegeswe ndaryoherwa. Uratamba. Kubona nje ngomba ntera imbere kandi ngo ntera imbere. Mugabe ko hajya kakakova mu rugo. Nanje byace binshi nteke. Ashi. Reka cha telefone. Manze mwitabe. Ngirire ga hari byo. Ngiraha. Mubwire. Sazanje. Ni sawa? Sawa, namahoro n'amatatu. Nuko turashima. Nari mfise ikibazo ngo ndakubarira. Wa muhungu wanje yatwaye ca kibazo kimwe kimuha uburenganzira bwo kuja kuri universite. Ndamukije cyane hewe. Arabagaswe mugani rero. Ikintu tureko turahuriza ko namuzehe wanje. Ni kimwe. Urano ko tukatubiri dufise tutabiri tongo. Ariko aravuga ngo aguzemwo kamwe. Ariko je navuze ati reka nitura musaza wanje. Ndazi neza ko ashobora kufashamo ikintu na kimwe ntarinze kuziryanka. Oya nubwo ikibazo. Ego. Tumufashe umushwa wanje nangora nasabye ndari naraba. Nange navuze ati ndikubona naco nzobura. Oya humura ndahaye humura ntarindi ngako bwawe ushikanje bazi ko twapfukanye ndagukunda cyane. Naco ukora naco basindayikore kabisa. Ego.
Karibu nukuri karibu turagukeje aho uzoshika amahoro Imana iguhezagire. Iko namwe bahezagire cyane hamwe kushobanje asaba kuzanga akadomo cyane kuko arikuze neza Kabera usazanyenera kumva nk'Imana nyene. bari rero ndi mu rugendo ashaka gusubira ngira ne nashika Imana iguhezagire kucira inzira. iko murakoze namwe bahezagire Sawa sawa. sawa Ndagushima Mana, ndagushima ko warampaye umusaza wanje. Yewe ngo tugende reka. Ndumvise reka birimo n'imigisha kuko ngo ntereje ndaguherekeza n'imisari myinshi. Kagaka. Karaponi. Kandi nacyo nawe nemereye akantu ntegerezwa uzokamwo. Nawe urakoze Imana iguhezagire nk'icyo telefone. Oya ntuzi ababanyi kibanyi niko kimeze. Muragahora muratera imbere. Ngo ndaguherekeza. Ashi. Ego harahindutse fre. Ubu n'inzahabu barahimba kweri ku gatumba. Ndabirabasha n'ibiharaga umukubi. Ubu waje. Yewe. Ndabona hari cyane naho mbyino ruguru. Yewe ka yewe. Kose ibigori birakaka. Ibiharage nuko. Ndatembera ndabona n'umugenzi n'umwe abo twakuranye. Nyatari naho nakoze akaraka amahera ntibampaye nenza kuba wanje vuga ntacyo ndahaza Matiyasi nkatinda hava mbura 5,000 ngo rufu kuno munsi yewe ka yewe Nyambaro reka jena inakubiwa muka mpafada kutavoya nta wakuri nibaza ahasha ntawe wagikuwe yewe ibibazo narimbize ngira biragehetse nawe warashaje erega ino mu Kirundi none mubizi Mutama shaka kumbwira amakuru yino rero bimeze gute Bashi makuru yino kwe ni sawa uretse ubushomeri ariko ndidoga ngira urambwira n'ikintu hewe Mutama kuri vema natwe turashima iyo ahomba mu muji urabizi ko twaduhabaye igihe kitari gito mugana nje urabizi sinereka sinubahira aha nanje kuraba bino ruguru mbega bimeze gute abo twakuranye abo twiganye yewe ka yewe benda kubaze Mutama wa mukobwa Oriane bimeze gute yarabandanije ku ishuri Bashi ya mukobwa rero kwe namakuru yiwe menshi mfise ariko iconze coco kwishure kweri yarahagaritse Mutama burya nenda kubwira cina kwino ruguru burya mukobwa kuva twigana burya mukobwa ndamumedita ndamuyumvira gushika ngende iyo muri vira aha rero ni mu bintu binzanye ngaha burya nanje mwiperereza manze numva urya mukobwa imakuru yiwe yose hanyuma dukora ibiharuro nawe sha nubwo mbajije urya mukobwa sha sindaguhebuje ariko barashobora kuba baragutanze Mutama ndakubwira ikintu utazi twe turabatotubwire kandi ntegerezwa gupambana burya urya mukobwa afise indera abandi badafise urazi kurongo umukobwa mu gisagara Oriane ari ngaha ndakubaze neza none uwo bari kumwe barabana canke barakundana gusa mana y'ikigo sindaguhebuje ariko kandi ndabona uri n'umugabo muto genda wipambanire jamaa yangu urakoze kandi jewe burya mpise ngenda reka ndakubwire Mutama icantwaye iyo muri vire ubumenyi aha rero ikinaniwe amafaranga urumva ico bitwa inoti sijya mukobwa urya nta muhungu ahari je zoza kumuhuza ikinaniwe amafaranga
bata muri pobere pambana turi kumwe kandi mbere nicyo bitwa Ventru wenda kwemera gose bashe ndaha komera kwe wenda kwemera we Nadia Sawa. fresh Yego. meze neza nyene Yego. we narekana n'ibintu by'ivyo banicara ndakubwira ndabasha mpanyere ko nta ngorane Ni bibi. Ntabona ko nakoze isuku. ntacyo reka mpanyere kugira si bisanzwe urasubira uhanagure none bitwaye iki We nawe ushaka uza urankoresha nukureho. sana ndiwe nawe sinzi ingene umeze none urakeneye imisi yose nzogumenza mpogora ngaha ndakubwira ko ndagukunda n'ibititiro mba ndakuza emera Oya shaje nase ukwemera kubera nabonye mabuja akazi. urashaka ko umuntu wenze kwera mabuja misi yose ntiwabonye izakina ngaha ntiwabonye izakina azana henda gwaruntu rungana nk'uko rumwe naswe gutabirira hajya Yego. Mbenyere mabuja vyahereye n'urya mabuja. nk'ivyo ntubukwiye kubimbaza ni ukorera ngaha mu nzu none wewe nagira bakwinjiriye ko ngaha kandi aho usanga yamutwaye mu cyumba ubona muganga cyane ndagukunda raba n'akazi kawe aho usanga ukeneye kuzokunda bwabo buboyi butazokurinda n'imbwa zinji gagende umuzamu umuhesa muboyi nani wego mu mutwengera mabuja ngaho uzora nibamwirukana uzondondera Reka. Bazi wa munsi ninzizi ivyombo ngaha mu nzu ko nasanze yicaye ngaha mu makuse. Azi ko yamakije mabuja. nawe ntiwumva we nama ndakubwira none wowe urindiriye iki nawe kugira uzohora uronka umuntu aguha feelings nkazijya za mabuja egera hakwanza gurekana n'ibintu nk'ibyo je sindabikunda none kwemera none bisabiki urakeneye je nzohogora nyene mpogore Wanyine kurira. ikiwe nawe Oya re hapfu. Ukunda kwinginze. nakubwiye uzi urankengera kubera ndumuzamu ingorane mufise ubuyaya muvaho inyuma y'umusozi muje muca muhendwa n'ubuhumbi 40 muhembwa hari ibihumbi 100 uzopfa uhembwe wewe je ndashoboye kukugurira n'ibintu nyene vyotuma ubahesa mboye nkakujya kwa mabuja cyambere cyo mbaye ndaguhe n'ikato reke guma werekana ibintu by'ibishatsi nani Jo, uvuze ko nocamberwa nka mabuja. Wakuja nyine kwa mabuja. Amana nzima. Wana naberewe. Wow. You are beautiful. Ninubona none. Aho mabuja niyo nashikirwa. Uberewe nk'uko. Wow. Ahubwo banza ubikore.
Iranyaye riho. Ubu none no muri sare musigaye mwicarana? Mabuje wapa ariko nibisanzwe kweri nibisanzwe nyene. Nibisanzwe kwicarana. Gusa ndibaza nta nakimwe twakoze. Mabuje vyari ivyo ariko nta ngorane muratubabarira. Banza wicare ngaho kwanza. Mbeza ndakubaza. Ibintu twasezeranye urabigira ko nyene? Mabuje bebasha byo bari ibintu vyahe. Je navyo niyibuka kweri. Ngo ibintu vyahe? Narakubariye ko atari usaku nkeneye mu rugo rwanje. Wiyubare. Mabuje wapi jewe honyene sindi umunyarusako. Ibyo bintu ntabyo nakora jewe. Ntabyo nakora kweri ndagusezeraniye pe. Aho ni sawa. Nambu bikurikiza nta ngorane n'imwe. Ariko ibintu byo kugenda basanga mwicaranye muri saro. Jewe sindabikunze. Akazu jejwe urakaze. Uzoza uramuhamagara mubura muvuganira hariya ku muryango. Mabuje nta ngorane kweri. Nta ngorane ibyo je nzobikurikiza. Nzobikurikiza nta ngorane kweri kabisa. Okay. Aho ni byiza. Mbe nadi ndakubaza. Wahishije? Ego nahishije. Njya namaze kudushira mu isorori. Neza cyane. Icyo nicyo ndagukundira. Unkorera akazi neza. Musigare rero. Ndakubwira. Ubona hadi bakumaye. Ubu ni kwibarabara ariya. Abona kubitabareza kwibarabara. Rero je ndigiriye. Je ndahise kweri. Mana Mutama kwa Nyagipfu canje nimbaze cege huyenze ndamwiterurana je ndamwiterurana cenye araremvye basha ndamuvuga utiriki ndamumenyereze ndababaye Hodi. Amahoro. Hewe. Nyama kwa nk'Imana ni nk'Imana ikutse. Nibiki kuri? Wamuze hongera rero. Ndavyuka nagirike nihindukiza ntagira. Ndabona nk'Imana genda neza wiruka. Nduragisiyo kwa mukubita ndabona iby'Imana ndako aranze munsi ndarutse mu. Ararenze no kuvuga ntavuga nagisere yagiye ntaze no kutubwira ababanyiture abico dukoranya amatumujana kwa muganga tumuterure ku nderuzo Niguta kuzimara pfuka kandi ntavuze je naragoje reka manze nkabagane niruka nje kumuraba akunda guteramira ajya ku mabari usanga ari intare reka nkabagane nje kumuraba Gira mata Oi aryohera cyane je nahereye kera ndiko ndakuririmbira ariko sinigeze mbona uriko uratwenga basi
natwenze oya twengo ndaba ndabigusavye uri sabwe urazi ikintu kimwe Imana yarampezagiye ute nawe irampezagira ishirako mpezagize wow urazi iyo ndakubuye urazi nanje sheri basi nyine ndakubonye ndahinduka ndumva udusoni kandi ndumva ndyohewe mucyo wihindutse ariko nawe urahisha niba utari bwabimbwire gusa rero ndakubwira ikintu kenshi gikunda kuntera umutima uhagaze iyo nibutse ko ngomba kugenda ku ishuri ndazi bino bihenzo bikumbura cyane no kuri utazi nanjeshe ijoro iyo ndyamye sinigera ntaragatira niyumvira uko wahora imperekeza gusenya kenshi tukayaga nkiyumvira n'inzoyaga nandi cyane cyane nkaca nkumbura na bya bihe turiko turayaga sha nkaje numva amaganya ariko ikintu nakubwira Imana ifise inzira icishamwo ibintu kuba ngiye hariya mu muji iyi ni umugambi w'Imana burya cyo ndiko ndakuraba ino sura yawe ega niribereye kuba ngaho iwacu aha n'Imana iriko irabidufasha kugira bigende neza ngende nige zorondere ubuzima hariya hamwe ndagutware tubane hariya mu muji kandi nyene zose usa neza mama we aha ni makashike kwirigaranye usanga yibereye kumwe na byabize hariya Salvatore kwirigana Agiseri wowe uri ngaha kandi mama wari karahangayika so wagomba apfe nyambaro reka kumbesha nyagwa